none rero turamuhaye ikaze murongozi w'akarere ka Sare, kaze cyane. Ndasubiye ko hamwiriwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi abanyakinama narabakunze cyane. Yesu ashishikare kubahezagira. Ayo wacu baratasha cyane cyane mufasha wanje akinda mu kanyeze mu izina rya Yesu. Igorogota ku giti niho Yesu yabambwe kugira ngo turonke kutagipfa. Yesu amaze kunesha abugijwi rirenga abivuga byeruye tibirara. Twari twararuhijwe twiganyira twihebye none turarutse. Yesu nubu yemwe abagwaye ibyaha, yemwe abagwaye ibyaha naho mwo bakumfiro nimuza bakiza. Yesu ni we mu. Haleluya, haleluya. Tumaze iminsi hari amajambo ndiko ndabigisha kandi Imana yarakoze n'abarongozi barakoze kugira ngo banyemerere guhagarara hano. Imana ihabwe icubahiro. Amajambo tumaze iminsi twiga hirya y'ejo twavuze bijanye n'urugingo rurimi, niko twavuze ko kandi ururimi ari urufunguruzo rw'ijuru. Abatari ngaha ndabibutse mubyumvireho, kandi rukaba n'urufunguruzo rw'umuriro. Ukoresheje ururimi neza ni ijuru direct, kandi ukoresheje ururimi nabi naho n'umuriro nyene nta kundi. Kandi hagati y'abantu n'abandi ururimi ni iteka, rurahuza abantu bikagenda neza, urukundo rukinjira mwe batwigisha abaririmbyi. Ariko kandi rukoreshejwe nabi urwanko rurinjira. Ururimi rero rufise ibintu bibiri, ibyiza n'ibibi. Ndabifurije kuvuga neza mu izina rya Yesu. Narabwiye ko umuntu avuga neza abantu bamukunda, kandi umuntu avuga nabi abantu bamwanka. Akenshi abantu kutwanka biravana kenshi n'ukuntu tuvuga. Yesu adufashe. Nagomba rero uyu munsi dusome ayandi majambo atajanye nayo. Numvise mu mutima wanje ko tutobura kuyaga kuko ubu turi mu minsi ya Pasika, kandi kuba turi ngaha turafise watuzanye. Kuba twarabaye itorero canke tukabishengero ni ukuvuga ngo hariho uwatumye biba gutya, atari pastori no, atari reverano, atari inde mugabo hariho niwe tugira ngo turabe uyu munsi, kandi ni nawe adukoranije, kandi niwe mukuru. Sema amen kubwa. Ikete ya kabiri ya Timoteyo igice cya 2:8 ndakunda bamfasha gusoma giroshi hano akamfasha agasoma. Ikete ya kabiri yanditswe na Timoteyo 2:8
wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Subiramo. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ni ijambo rivuga ngo tugomba kuvugana twame twibuka Yesu Kristo. Banza kubenga wame wibuka Yesu Kristo yapfuye agahambwa hama akazuka, uno munsi ni muzima. Vuge muti ni muzima. Sura muti ni muzima. Sura muti ni muzima. Wame wibuka kuko Imana irazi ko dukunda kwibagira. Muri kamere y'umuntu arakunda kwibagira. Mbere kenshi muri kamere y'abantu umuntu akunda kwibagira umuntu yamugiriye neza, ariko akaguma yibuka iki wamugiriye. Muri kamere kacu k'abantu umuntu yibuka wamugiriye nabi, ariko wamugiriye neza kenshi ntamwibuka. Bibiri tubwira ngo wame wibuka Yesu Kristo. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe bari baravuze ngo kuva mu gice cya mbere burya gitabo cyo gusubira mu byagezwe kugeza mu gice cya 10 havuga ngo ntuze wigere wibagira, niwamara gushika mu gihugu ntuze mwibagire. Ayo majambo araba mu gice cya mbere gushaka mu gice cya 10 mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Ntuze wigere wibagira, niwajya ugahaga, niwabyibuha, niwaronka akazi, niwatunga, niwubaka amagorofa, niwaja hanze. Abantu benshi iyo bagiye hanze baribagira. Yesu adufashe. Abantu barabakene iyo bakize baca bibagira, mbere bakibagira n'abakene, ugasanga n'amatelefone yabo barayahanaguye, barayakuyemo, nomero zabo barazikuyemwo. Kubera iki? Bibagiye. Bibiliya iravuga ngo wewe ntuze wigere wibagira Yesu Kristo yabambwe, yapfuye, akazuka, kandi yanduruka mu ruvyaro rwa Dawidi. Sema amen kubwa. Nagomba jansomera agihagaza aho nyene ubutumwa bwiza bwa Yohana 19 murongo wa 17 kugeza ku 38. Ngoma ngo twongere twibuke uyu tumwibukanye, kuko abantu abantu babizi ico bamaze mu gihugu bama bibukwa buri mwaka. Akarero ngaha mu Burundi turibuka bagwa gasore, turibuka bandadaye, turibuka n'abandi cyane cyane umenga nabo dukunda kwibuka. Sinzi ko ari n'abandi murantonga ntavyibuka byose. Kubera iki? Ko baba bafise ikintu baba baramaze mu gihugu. Rero uwo Yesu Kristo we afise ikimazi kw'isi yose, kuri uyu mubumbe wose. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Kuba mwemera n'abatamwemera uyafise ikimazi, kuko yagizene yarabapfiri. Bamusome wumve, usome neza cyane mwari. Nuko basumira Yesu avayo yiyikorereye umusaraba, ashika ahantu hitwa. Banza ugeze aho nyine. Avayo yiyikoreye iki? Yiyikorere, apana kwikorera. Yiyikorereye siko? So nda muri Bibiliya zanyu avayo agizene yiyikorereye wenyene, kuvuga wenyene ubwiwe awikoreye. Bandanye. Avayo yiyikorereye umusaraba, ashika ahantu hitwa Nyagihanga, mu Giheburayo hitwa Gorogota. Bamubambaho hamwe n'abandi babiri, umwe hirya uwundi hino. Yesu yari hagati. Pilato yandika icandiko agishira ku musaraba, canditswe ngo Yesu umunyanazareti, umwami w'abayuda. Benshi mu bayuda basoma ico candiko, kuko aho hantu Yesu yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi cari canditswe mu Giheburayo no mu Kiroma no mu Kigiriki. Nuko abaherezi bakuru n'abayuda babwira Pilato bati, ntaco wandika ngo umwami w'abayuda, ariko uti yivuze ngo ni jewe mwami w'abayuda. Pilato arabishura ati, co nanditse nacanditse.
nuko abasoda bamaze kubamba Yesu babira impuzu ziwe barazigabura mw'imigabane 4, umusoda wese umugabane wiwe, hasigara umwinjiro, kandi uwo mwinjiro ntiwari ufise umubariro, wari ujishwe kumwe uhereye hejuru kugeza hasi. Nuko baravugana bati twoye kuwutabura tuwufindire ugire uwegukiye. Kwari kugira ngo ivyanditswe bishike ngo bagabura impuzu zanje bapfindira umwambaro wanje. Ivyo niko basoda babikoze. Ariko iruhande y'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina na nyinabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalene. Yesu abonye nyina na wa mwigishwa yakunda ahagazeho, abarira nyina ati nyina wanje nguyu mwana wawe, maze abarira na wa mwigishwa ati nguyo nyoko. Uhereye ako kanya uwo mwigishwa amujaniwe. Amen. Shishikara nuraheza Urupfu rwa Yesu. Hanyuma y'ivyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, kugira ngo icyanditswe gishike, aravuga ati fise inyota. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuye mw'inkarisha kwirenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye. Araheza jondamika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegurira Pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba ku isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru, abayuda basaba Pilato ngo amagufa yabo avunwe kandi ngo babamburwe. Maze abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu, ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni y'ukuri, kandi arazi ko avuga ukuri, kugira ngo namwe mwizere. Kuko ivyo vyabayeho kugira ngo icanditswe gishike, ngo nta n'igufa ryiwe rizovunwa, kandi hari ikindi cyanditswe kivuga ngo bazobona uwo bacumise. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyo tuvuga mvuge cyane canke tuvuze haleluya, no kuvuga bisigura ngo nibibe gutyo. Izi nkuru rero tubona nizu Yesu Kristo. Mbega Yesu niinde? Mbega Yesu yamaze iki? Mbega Yesu yarabayeho? Ndababaza, uwo Yesu Kristo tuvuga yarabayeho? Abavyemeza ko yabayeho turaba. Si ngombwa ngo ube waramubonye wewe, kuko abo utabonye barabayeho. Na sogokuru wawe, sogokuruza wawe imbere ntawe wabonye, mugabo yarabayeho. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Turabize ku noti zacu abantu banditse ko abagabo babiri. Muri mwebwe abababonye ndibaza ni bake, mugabo nka jewe narababonye. Abagabo bose banditse ku noti yacu bose jewe narababonye. Ariko nawe utababonye wandira ku noti, nibyo nibisigura ngo ko wewe utababonye n'amaso ngo ntibabayeho. Barabayeho. Yesu adufashe. Namankunda kuvuga mu ishengero turafise ikimenyetso cyama kitwereka kuyo yabayeho. Murakibona? Murakibona? Nukuvuga ngo nararavye mu nzu z'abaku nk'ahantu cyane cyane hakomakomeye, muzosanga ifoto ya president iriyo. No mu banki narabibonye. Wamasanga y'amafoto y'umukuru w'igihugu. Uravyumva? Hajya winjiye rero urumva byerekana ngo ni hari. Iba ari ifoto mugabo ni hari. Nukuvuga ngo hajya naho ni hari. Muravyumva? Bisigura ngo ni hari. Abakatolike baragaragaje guca bashira ko n'igisho cagumyeho, ntabwo bagikuye ko bagumya berekana ko abambwe, mugabo kandi twebwe turazi ko yarabambwe n'ivyo, mugabo kandi yarabambuwe. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Uvyemera utavyemera yarabayeho, yavukiye Betelehemu
acakuriraho kuri Nazareti. Bibiliya iratweretse ko tubwira ko yakoreye Kaperinawumu amaze gukwiza imyaka 30 niho yigishirije. Reka noye kubivuga Kaperinawumu noca ndahateba. Yesu adufashe, arigisha abantu, arakiza indwara, arakiza ibimuga, abasazi barakira, baboshwe n'impwemu mbi, ibyaha biraharigwa, arazura n'abapfuye. Sema ame kubwa, sema ame kubwa, sema ame kubwa. Muri iyo myaka yarariye, yaragaburiye abantu imitsima, yarabagaburiye n'ifi. Yesu adufashe. Uranumva abantu benshi kunavuga ngo ngo abantu bakijijwe ngo abantu bagifi ngo ntibazoja mu ijuru bongo. Ifi Yesu bwiwe yaraziriye. Murabyemera? Amaze no kuzuka yaraziriye. Yo teoloji gani? Sibyo nagombye kuvuga. Ndiko ndavuga ingene yabayeho. Urabyumva? Abavyeyi barazwi, abo bavukana barazwi, baranditse ngaha mu gitabo. Hanyuma yarakoze ibikorwa, agiye gupfa ariko yigisha. Arabwira abigishwa ati ndagiye ngomba nduge. Hariya muri Matayo niho tubisanga mu gice cya 21 turabibonayo. 21 turabibonayo avuga ati ngira ngende i Yerusalemu, ngiye gupfa ndabizi, ariko sinshobora gupfira muri aka kajagari. Ngomba gupfa nshitse Yerusalemu iyo abandi bahanuzi bose bapfiriye. Yesu nadufashe. Ndakwipuriza kudapfira mu kajagari mu izina rya Yesu. Umuntu apfiriye mu bagore babiri abapfiriye mu kajagari. Umuntu apfiriye mu ndaya abapfiriye mu kajagari. Umuntu apfiriye mu kabare abapfiriye mu kajagari. Umuntu apfiriye mu byaha abapfiriye mu kajagari. Nabo bagerageza bagasanura bagasubira bagahezagira bagasubira bagatangisha n'amafaranga. Oya, wapfiriye mu kajagari. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Bavuga ati sewa gupfira ino. Ngomba gupfira iyo abahanuzi bose baguye. Petero agira impuhwe atoya acamubwira ati mvinyuma shetani, reka ngende, reka ngende. Ari ijana yatereza kuja gutanga ubugingo bwiwe, nico cyari camuzanye. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cyacu turabibona. Turabona ko yavuze ngo ubugingo bwanje nije ndaburekura ndabutanga nkongera nkabugarukana. Haleluya, haleluya, haleluya. Namubona rero nguko Bibiliya itubwira. Arahava ashika yurira inyana y'indogoba. Ndiko nanyarutsa cyane kugira ngo nshije kuri binasomye. Yurira inyana y'indogoba ayitumya bigishwa ngo genda muhinzane kuko Yesu ni umwami. Vuga muti Yesu ni umwami. Ko mubikekera Yesu ni iki? Haleluya, haleluya. Avuga ngo genda munzane inyana y'indogoba manze ndayure. Baragenda barayizana. Muri Matayo 21 bavuga ngo zari zibiri, yari umwana na nyina. Bisigura ngo yari Israeli na twebwe. Yesu nashimwe. Yesu ntabwo yagire kuri nyina, yagire ku nyana. Israeli yasigura nyina iyo ndogoba, kandi iyo ndogoba nyana y'indogoba nayo yasigura twebwe. Imana ishimwe ko Yesu yagiriye kuri twebwe. Sema amena. Nico gituma mubona umuvyuro n'uba Israeli ntibaravyumva neza, ntibaramwumva neza, ariko twebwe yagiriye ko. Imana ishimwe. Kandi Afrika yacu Imana ihezagire. Haleluya, haleluya. Kuko niwa mwaki umusaraba yabaye umunyakurene, umunyafrika yaravuye kuri masema amena. Haleluya. Hanyuma hari ukuntu rero agezaho ngamaze kuyigendera kiyo nyana y'indogoba, abantu bararirimba bati yimye arimye, ariko aravuga ati ubwami bwanje subwino kwisi, ariko ubwami bwanje ni ubwami bwo mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Agize gutya bakwiye bamufata, ndiko ndacagagura, baramufata. Yesu mviriza, urupfu rwa Yesu ni rwabaye urupfu nk'urwo abandi bantu. Oya, kandi Yesu yapfuye yishwe n'abayahudi, nibo bamwishe. Abene wabo nibo bamwishe. Abanyedini nibo bamwishe. Leta yarabayemwo, bariko bari bamushikirijwe n'abanyedini kwishari ko bari babonye ronse benshi. Yesu nadufashe. Ndabipfurije kutaba mwishari mu izina rya Yesu.
arangije Yesu Bibiliya ivuga ngo yishwe, yapfuye agurishijwe, ntiyahuye, baramugurishije. Ari mu bantu batatu baguzwe amafaranga. Uwa mbere ni Yosefu, uwa kabiri ni Samusoni, uwa gatatu ni Yesu. Yosefu 200, wagurishijwe menshi ni Samusoni, wagurishijwe Yesu nawe acagurishwa 30, impiya 30. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Wagurishijwe menshi yabaye Samusoni, yagurishijwe 5. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera iki yagurishijwe amafaranga? Ibyo tuzobigarukako kuko noca ndabitebako. Yesu nashimwe. Aragurishwa, wamare kugurishwa baramufata, bamaze kumufata baramuburanya, aburana atsinda, abonanya atsinda, ntigeze atsindwa, ariko kuko byari byaranditswe byarangiye bamwishe. Twasomye rero bamaze kuvuga ijambo rya nyuma ngo avaho yikorerere uwiwe, yikoreye umusaraba ari we yikorereye. Ngomba kuvuga abantu bavuga ama false doctrine, abantu usanga bariko babesha, abantu babuze ibyo bavuga, abantu byagoye bavuga ngo Yesu ntabwo yabambwe, ngo habambwe Simoni. Aha muri Yohana tubona ngo wenyene yikorera uwo musaraba arawujana. Ahandi muri Luka naho dusanga ngo amaze kuyikorera uramunanira, kubera ko yakubiswe cyane, kubera ko yarushe cyane, uramunanira. Hamwe ngo aranatemba, baca barondera umuntu babonye atoshobora gushika igorogota ngo awushikaneyo kubera ko yaremvye. Ko Yesu yari Imana 100%, akongera akaba n'umuntu 100%. Sema amekubwa, sema amekubwa. Baca bafata umunyakurene yitwa Simoni avuye mu ndimiro, bamukorera uwo musaraba, arawumutwaza, baragenda bashika igorogota aho babamba abantu. Bibiliya iratwereka ko Yesu ahashitse ubwiwe ari we yijyamitse ku musaraba. Amaze kwijyamika ku musaraba baramubamba. Twabonye ngo bagabura impuzu ziwe abasoda. Mu Baroma bategerezwa, hari itegeko ry'uko abasoda bagabura impuzu z'ubambwe, kandi icyo gihe cy'Abaroma nibo batwara. Hari amategeko akaze. Umuntu ingozi y'ikibi barayibamba. Mu kubamba cyari igiti gishinze, bakongera agacako n'igikitse, bakaboha amaboko gutya, bagaca baboha n'amaguru, kandi rwari urupfu ruruhije cyane. Rwari urupfu rushobora kumaza umuntu iminsi 3 atarapfa, arushe 3 yarahera atarapfa kibona, arushe amaraso yakamye mu nguma. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Kuburi ngaha rero, aha hari uwakubiswe, hari uwabambwe, hari uwononekaye ari ku musaraba. Aho yabambwe hitwa Golgotha, hari imisaraba 3. Hari umusaraba wiwe wari hagati, niko Bibiliya itubwira, hagacaba n'undi musaraba w'inkozi y'ikibi, n'undi musaraba w'inkozi y'ikibi. Yesu abambwe ari hagati, arushe, abantu bamukekeza n'isubi imwe mukekeza. Araho hari ijambo yavuze, ngira mvuge ayo majambo ndwi niyo nkandangirizako. Aravuga, naravuze ngo muze murapfa nk'abantu b'Imana. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ntiyigeze atuka abamubambye, ntiyigeze atuka abamugurishije. Ndashima n'igihe yazuka ntiyihoye, kuko ari guca hera kuri abo basoda. Hazukiye akabanza akabihoye, kwanza kubihora, ariko ntiyihoye. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Nuze wibagire ndona nteyi nihane sinongere simbe nkimu babaza harugu mutima.
icyemezo cyemeza ko ari Kristo yabambwe atari Simoni. Ubwa mbere hari ijambo yavuze ngo data bagirira ikigongwe ntibazi icyo bakora. Ibyo tubisanga muri Luka 23:34. Bagirira imbabazi data, ariko umusaraba wabambye yibuka ko abari ko arigisha, yibuka ko ari ko araharira ibyaha, avuga ngo data bababarire, n'ababambambye bababarire ntibazi icyo bakora. Haleluya. Iri jambo na Stefano yarabivuze. Iri jambo nabwe n'umwigisha aratwigisha muri Bibiliya. Yapfuye mu gihe cy'intambara, bamwishe turi ku ishuri, yapfuye yaramaze iminsi ariko aratwigisha muri gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yagumaze arasubira ngo tubavuga ngo bagirira imbabazi ntibazi icyo bakora. Iryo jambo yarateba ko cyane turi aho hantu. Muri iryo joro baraza, muri iryo joro yaramaze kabira twigisha gutyo nyene, baca baramwica. Yavuga ngo bagirira imbabazi Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntibazi icyo bakora. Ijambo rigira kabiri yavuze ngo uraja kubana nanje muri paradizo y'Imana. Turisanga muri Luka 23:43. Uraja kubana nanje. Yesu nawe yari ku musaraba, yajanye y'ububasha bw'Ubumana kandi ububasha bwo guharira. Uwo Yesu dufise ni waharira ibyaha wenyene. Amena, amena, amena. No ku musaraba umusuma umwe yari abantu bamavugana baramwitegereza ngo kabaye uri umwana w'Imana ukaba uri kumwe natwe ugorewe ngaha ngwirurutse, bavuze ngo ukora ibitangaza. Ariko ubundi azi kuvuga neza, amubwira ati sha twebwe duzije twakoze. Mugabo uyu baramudendereje, aca amubwira ati nyakubahwa, bamwe bavuga ngo yahora aja mu miga yo kwa Yesu mugabo ntakizwe. Ati narumvise inkuru zawe, narumvise gukiza, narumvise kuzogaruka, narumvise kuri Imana. Uzunyibuke igihe Yesu adufashe, Yesu adufashe wagarutse mu bwami bwawe. Twumvise ari ku musaraba. Mu Baroma umuntu bamubambye baca bashirako n'icyagirizi kimubambye. Abo basuma babashire ku ibyagirizi biberekana ko ari inkozi z'ikibi. Mugabo Yesu baca bandikako Yesu umunyanazareti, umwami w'Abayahudi cyangwa w'Abayuda. Sema amekubwa, sema amekubwa. Yabutse ari umwami, akura ari umwami, yarinze apfa ari umwami, kandi ahambwa mu mva y'abami, acazuka nk'umwami. Sema amekubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimumugeranye na Muhammadi, ngo mugeranye na Majorwasre, mugeranye na Babuda, n'aba bandi bakiangwiste, n'aba bandi. Oya, Yesu ni Yesu. Yesu harira ibyaha. Haleluya. Ni Imana kandi ni umwami. Pilato arabyandika ati Yesu umunyanazareti, umwami w'Abayuda. Babyandika mu ndimi zitatu. Ururimi rwa mbere babyanditse mu Giheburayo, bongera barabyandika no mu Kigiriki no mu Kilatini. Mubona bavuga ngo n'Abaroma, ngo mu Kiroma cyari Kilatini. Ni ukuvuga yuko iyo dusomye neza mu bitabo bisigura Bibiliya turabona ko ururimi rw'Igiriki barukoresha mu bwami, ururimi nagwo rw'Abaroma bita Kilatini rwaca rukora mu gisirikare, ururimi nagwo rw'Igiheburayo rwakora mu gusenga. Buriya bamwishe batabizi, bandika n'ibyo batazi, vyerekana ngo sumwami, sumwami. Icyo gihe isi yari ifise kontinanti zitatu gusa, nizari bwagwire. Sumwami, sumwami gusa, ariko n'umwami w'abami, aganza abaganza. Sema amena, sema amena, sema amena. Umwami aganza, bisubiramo ati n'umwami aganza abaganza. Sidabumva neza, n'umwami agizene. Haleluya, haleluya. Mumpera amashi menshi. Musubira yandi.
munsubirira yandi n'abandi tureye bakomera arabami gusa munsubirira yandi. Haleluya. Birandikwa no ku musaraba abantu abamwanka baca bavuga ngo ya ngo ari kwandika ngo wise umwami. Pilato aravuga tumviriza ingingo nayifashe ibyo nanditse. Turakwiye kuba decisive umuntu akaba decisive, umuntu ufata ingingo, fatira ingingo ubugingo bwa wowe wemeye waramwemeye, apana kwiri kurajujuta ucuragira ngo yango mugabo ngo numva bavuga ngo numva bavu. No, fata decision wewe wenyene. Ukabara imyaka nindi mwishengera ta decision urafata ucuma ngo hariya ngo basenga gutya ngo nariya basenga gutya. Umva nta yindi nzira, nta rindi rembo, nta ribaho. Haleluya. Duzama ko ndaye ko turi kumwe. Haleluya. Nta rindi rembo, nta yindi nzira, nta wundi kundi kuri. Nukuri ni kumwe, ni Kristo Yesu wenyene. Sema amena. Sema amena. Sema amena. Yego aravuga ngo uraza kubana nanje muri paradizo. Uyo musuma ako kanyongozi y'ikibi ako ni automatique. Namanumva abantu benshi uzamva ariko aravuga ngo Imana imwakire mu bwami bwayo. Amaze imyaka 50 yarapfuye, amaze imyaka 70 yarapfuye. Imana imwakire ntarashikayo kuva aho yagiri. Irega mwijuru sikure wapi? None atuyu munsi nyene mu majambo nateguye nzobaza Yesu, nzobaza ntindangira wa musuma. Ninashika mwijuru tunamubwira nyakwawe Yesu n'amajambo 3 yani abiri nzoyavugejo narabiteguye kuko je nzojayo. Sema amena. Sema amena. Sema amena. Namwe nabivurije mwese kujayo. Nindangira ryabandi rimwe mwari kumwe ku musaraba rindangire. Kandi Yesu turakundana. Yesu arankunda, Yesu arankunda, Yesu arankunda, niwe yampfiriye. Nabuze ngo imisaraba 3, imisaraba 2 y'abasuma. Hari aho usanga wewe watumbereye ku musaraba uwuhe, abantu batumbera imisaraba myinshi. Hari aho watumbereye kuyama bivana n'umusaraba ufise. Umuntu wagomba kunkurikira nikoreye umusaraba wiwe birabana n'umusaraba wakiriye. Ukabakira umusaraba Yesu muri kumwe, ariko ukabakira umusaraba w'abasuma n'ubu muracyazengana. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Urabana nanje muri paradizo y'Imana. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo abantu bapfuye bagapfa neza n'abantu babiharira icyo utazi kiba kiriho. Ni Yesu ubwe yabyivugiye, yaciye babonanira uyo mugoroba nyene, kuko hari ku mugoroba hari saa 9 bace bahurira muri paradizo. Sema amekubwa. Sema amekubwa. Hanyuma twabonye ijambo rigira 3 Yesu avuga ngo nguyo nyoko. Nguyo nyoko. Ayo ni Yesu. None ni Simoni yavugayo. Kwa abantu bavuga ngo ni Simoni. Abwira Yohana ngo nguyo nyoko wawe. Bugo ngo Yohana camujana iwe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Iyo yamena yanyu ni mpumuro. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yohana yari muto mu bigishwa bose ba Yesu, kandi Yohana yaramukunda. Niwe yari ahagaze impande y'umusaraba wenyene, niwe yashoboye gushikayo. Ba Petero byanse, banyegeye, bahunze, nabo bari babyiyemeje, ariko Yohana niwe yashitse. Amashitse aracurirwa ijambo, abwirwa ngo wa mugore Mariya gwe ngo wa mugore ngo uyu mwana wawe ngo nawe Yohana ngo nguwo nyoko ngo acamujaniwe. Yesu adufashe. Reka mvuge ijambo rya 4. Turabona Matayo 27:26 havuga ngo hari ku musaraba rero hari mu masaha 9 yibuka amasaha yo gusenga, havuga ngo Eloi Eloi lama sabakthani.
lamasabakatan bisigura ngo ya majambo yasigura ngo data umpebeshejwe niki yararushe. Amena. Kubw'ibyaha byawe na jewe. Kandi yibutse isaha yo gusenga yari saa 9. Igihe cishaririye, abanyarwanda byita gusharira. Hari igihe bihora bisharira. Gusharira no kubaba canke no kurura byashaririye, amaraso ariko aramanuka ngadashobora kwihanagura bivanze n'indugumba. Ngo data none umpebeshejwe niki. Muri Zaburi avuga ngo yaranaga gakujya kwinyanana, waraharaba hirya. Ntanibuka umutama yaravise umusoda Mungu yavyaye w'umusirikare. Uwo musirikare rero yari umwe, agenda mu gisirikare sagaguma musengera ngo mana akana kanje ntigaze gapfe. Intamba bari bagiye kugwana, bukeye bamutuma gati yewe ari masengesha wa mwana wawe bamurashe yapfuye. Cagenda kumana mana warihe ko umwana wanje apfa, warihe kane ko ndagusenga nabikubariye. Acaronka inyishu automatique arahite bacanyikanyaruka ati aho umwana wanje yapfuye ndi niho nagwawe yapfuye ndi. Sema amekubwa, sema amekubwa, sema amekubwa, sema amekubwa. Hari umuntu yabuze umugore numbavuze ngo jewe rero ngo iyo mana yanyiciye umugore ngo ninjye naho ndayikorera ngo ngatanga ibyanje ngo ndayikorera. Iyo mana ni bwoko ki? Wewe wararuta Yesu canke turiho ngo niruze dupfe? Bibiri bivuga ngo bariho bose bakwiye kumenya ko bose bazopfa. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Iramurekura, Yesu arapfa. Ijambo rigira 5 ravuga ngo ndanyotewe. Vyumvikana zari inyota zibiri. Ubwa mbere yanyotewe kuongera gushishikara, kwigisha, guhanura, gukiza. Ubugira kabiri naho kubera izuba, kuko Golgotha hari izuba ryinshi, niko bavuga sindanajayo. Urabyumva? Urumva araboshe, amaraso ariko aramuvamwo. Aravuga ngo ndanyotewe. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ndanyotewe. Aho ngo hariho ahantu harugwavya, gwari mu byo bita sipongo, harimo inzoga, ibintu bita harimo ibintu sinzi ukuntu nobivuga mu Kirundi, bijya babanywesha. Byari ibintu byakogwa n'abagore bafise imbabazi go Golgotha, niyo bama babama. Urabona abagore n'abantu babaye emotionnaire bama bafise imbabazi. Hari abagore bakora bijya binyobwa kugira ngo bihereza bagira bacikane, kugira ngo bapfe batumva. Kandi Bibiliya iravuga ngo inzoga uzoyihereze umuntu agira apfe, ubona apfe atumva. Niko havuga. Abantu munywa inzoga muri mu isengero mumenye ko muri kumfiro. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ngo uzoyiha umuntu agira denduke atumva, apfa atumva. Byarimo anesthesia, yari suforme ya anesthesia, kuba gutera ushinga ukaputumva. Nibyo bahereza abantu baremvye. Hamwe bavuga ngo Yesu bamuhaye yumvirije acagirana, acavuga ngo data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ubugingo bwawe mu maboko yanduye umunsi. Abakristo benshi ubugingo bwabo buri mu maboko y'abapfumu, abandi mu maboko y'abarozi, mu maboko y'abantu. Shira ubugingo bwawe mu maboko ya Yesu, ni uzorokoka, ni uzobona ijuru. Sema amekubwa, sema amekubwa, sema amekubwa. Hanyuma aravuga ngo 19:30 ngo byose bigizene, byose. Avuga ati ndatanze raporo, ndifuza gutanga raporo iri positive. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu gice cya 14 gitabo cy'Ibyahishura umurongo wa 13 turavuga ngo uhereye none hahigwa abapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke ubutame bwabo. Ariko umusaraba rero umusodara wacabona
bababwirwa ngo genda muze kuvuna amaguru n'ingoga, genda muvuna amaguru n'ingoga, genda muvuna, hari igituma tuzokivuga nejo, vuna amaguru n'ingoga yabo kugira ngo ntiduhave duhumanya isabato. Kandi ikindi ejo ko ari kw'ipasika nirwoja pasika ibiziga biri hejuru, genda muze kuvuna. Barabuna uwa mbere, barabuna n'uwa kabiri, bagiye kuraba basanga Yesu yagize nte, yapfuye kera. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Byari byaravuze ngo nta gufa rya Yesu na rimwe rizogirana, rizovunwa, nta na rimwe rizovunwa. Yesu adufashe. Mugabo ngo umusoda aca afata icumu, aca aramucumita, aricumita mu rubavu, hava y'amazi niki. Aba irivyo batubwiye ku Musamariya w'imbabazi. Ujya muntu amushikanye hahandi, amushikanye mu ndaro y'abahita, yari yakubiswe, yashaye, yakubitiwe mu igunira, niko abantu bahora bavuga. Uravyumva? Aca aramusomora. Uravyumva? Yasanze nkomeretse, arampumuriza ati humururu wanje sinari mu mutima kwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe bwawe. Mburuko ni Yesu yari yaciye ujya mugana kiriho, hajya niwe yariko yivuga. Umuntu yaravuye Yerusalemu akagenda Yeriko agakubitirwayo, umuntu akaca, Umusamariya w'imbabazi akaca. Umusamariya w'imbabazi ni Yesu nyene, sema ame kubwa, mumpera amashi kandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yapfuye apfira ibyaha byanje nagwawe n'ibyaha by'abari mu isi bose, kandi aho ntitwari bwabeho rero. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Uwo Musamariya w'imbabazi ngo aca aragenda kw'ihoteli, mu Gifaransa bavuga ko ari kw'ihoteli, amusigaho. Mu Kirundi bavuga ngo ni mu ndaro y'abahita, niyo yamusiga. Aca ahamagaranye n'ihoteli ati vuga ndabira uyu muntu, hanyuma rero imiti ngiyi urazoza uramumvurira. Sema amena, sema amena, sema amena. Agorora idenariyo zibiri, twabonye ngo amazi n'amaraso ku musaraba, habonetse idenariyo zibiri. Uzomuvuze, haleluya, uzomuvuze, hanyuma ibindi uzobyandike, ibizorenga ko ntaraza nzobikuriha. Umwami ntiyabuze kudusigira mpwemu yera. Yesu aduze mu ijuru yadusigiye mpwemu yera. Ubu niwe aturongoye, ubu niwe mpwemu yera ariko araturihira. Umunsi Yesu yagarutse bazobivugana. Amen, amen, haleluya, haleluya. Nyene bazorihana ntabyonze. Amen. Amaraso atwoza ibyaha, amazi n'ubugingo dufise tugenderako. Yesu Kristo nabahezage. Uhereye none hayigwa bapfa bapfira muri uyu mwami. Umwami ni Yesu wenyene, niwe rembo, niwe rembo ry'ijuru, kandi niwe nzira, niwe kuri, kandi niwe bugingo. None rero wame wibuka Yesu Kristo. Hari aho baba baramwibagiye. Nona nteyi nihane sinongere simbe nkimu babaza harugu. Amaraso ya Yesu Kristo niyo giciro, afite igiciro cyaducunguye, n'incungu y'ubugingo bwacu, kugira ngo twemererwe kuja ku Mana. Ibimazi ntibyabishoboye, intama ntizabishoboye, impene ntizabishoboye, inka ntizabishoboye amaraso yabyo. Mugabo amaraso ya Yesu Kristo arabishobora. Bibiri tubwira ngo nawe byabyo biri tukutuku. Birashoboka ko waje uyu munsi ngaha waracumuye ari tukutuku, ariko Yesu avuga ngo ngwino. Uyu munsi aracyatemba nk'uruzi kandi uraharigwa. Urashobora kuba warabaye no mu ishengero, ibyaha bikaba byarabaye tukutuku, byarabaye byinshi. Ndagutumiriye kuri ayo maraso ya Yesu, ushike hano uvyemere. Uraharigwa kandi uhariwe ntagisubirwamo.
baca bandika kubaye umwana w'Imana, kandi uca winjira mu gitigiri cyagiye kuzoba mu ijuru. Sema amen kubwa. Bariho, hari uriho ayo maraso yumva yosubira kwizigira ayo maraso akongera akamwoza, kuko araho murimbyi yavuze ngo amaraso y'umu habu vara kira akerade ndagushima Yesu wanje wange rimbaba woge sheji vyaha vyanje amarasoya kwama nzakwi n'isoko idakama ngwino by'ukuri amaraso yawe yavuye ku bwanje ndagushima Yesu wanje wange. Naho woba warabisubiyemwo, naho byoba byaragoye, ayo maraso yiwe ameze neza, kandi Yesu ntagira ishari ngo umaze igihe kirekire upfukama wihana. Oya, avuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuzi wanje ndabaruhura, ingata yawe yanje ntibabaza, n'umutwaro wanje urawahutse. Uwo ni wasemerera bivuga, nta wundi yobyubahuka. Ibyo bintu byawe, izo ngorane zawe zizanira uyo yaratsinze rupfu na kuzimu. Uno munsi avuga ngo bagirira imbabazi, ngwino ugirirwe imbabazi, ngwino ntukengera imbabazi z'uwo mwami, ubohoke akubohore widegemvye. Kugira ngo dusenge Imana, tugira ngo dusenge Imana. Bibiliya twereka musuma ari ku musaraba yamaze kwashika aremera, avuga ngo ni jewe abyemeye gusa yaciye abohoka acarakira. Uyu munsi navuze ngo tuzomubona ari mu bwami bw'Imana. Tugira ngo dusengere bano bapfukamye hano, tubasengere kugira ngo Yesu abagirire neza, tubasengere kugira ngo ababohore, tubasengere ngo ayo maraso yiwe yongere abuhagire, baronke uburenganzira bwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Data wera uri mu ijuru, uri Imana nziza yo kwizigirwa. Uyu mugoroba utubereye mwiza, twongeye kwibuka ya magorwa abona ku bwacu. Muri mbyiravuze ngo simbe nkimubabaza ngo anteye imbabazi, amagorwa yawe ngabo abantu yateye imbabazi, ngo ntibumvise ko batosubiza ku musaraba kugira ngo uruhuge umutima. Haleluya! Ngaba rero baraje, icyari cyarakuzanye, misiyo yakuzanye, wari waje ibyo ari byo byose ngo uje kwigisha, ariko cyane cyane upfira abantu. Amena. Nawe wari wigishije nta cyari kuvamwo, nawe wari wasiguye nta cyari kuvamwo, ariko amaraso yawe urupfu rwawe wapfuye ku musaraba rwabaye urupfu rw'insinzi, rwatuzaniye insinzi ngo natwe ntituzopere ubi, ariko turonke ubugingo budashira. Aba bantu bawe bari hano rero, turagushima ingene uhamagaye, turagushima ingene ubagiriye inama,
turagushima ingene wavuganye nabo, turagushima ingene uri kuraharira kuko wavuze ngo nawe bya by'umuntu byatukura tukutuku bizoca byera byere nka sheregi. Aba bantu gucumura kwabo ni guharigwe, babogane kwidegemvya kandi imitima yabo iruhuke, kandi n'umutima ushishikare kuruhuka nyakubahwa ko tugusubije ku musaraba. Uraboneka ku mutima wawe twongera kurusha. Urakoze, turagushima kuri mwiza, turagushima kubahariye nibaronka isezerano rivuga ngo uyu munsi nyene urabaye umwana w'Imana, uyu munsi nyene urinjiye mu gitabo c'abana b'Imana. Turagushima ko amaraso yawe ari afise uburenganzira bwo kutwinjiza hamena mu gitabo cyo mu ijuru. Amaraso yawe niyaturenganye tukinjira mu bugingo budashira. Turagushimiye kuwavuze ngo bagirira imbabazi. Turagushima ko abantu bahariwe, turagushima ko abantu babohotse, turagushima ko abantu bagiye kwidegemvya babohowe nawe. Urakoze kubyumiza kandi ubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen.